karibu sana. Amashimwe ariko arashika imbere. Ari mu bantu batwenga neza. Namenyesha makuru dufite batwenga neza papa utamarimo. Kaze cyane muri Akejo Media. Kaze cyane Akejo Media. Kibazo bagize kungure nuko munyakiriye muri Akejo kahise canke muri Akejo kakaze. Ano kuvuga ko iyo tuvuze Akejo ntikabura, Akejo kaguma kabandanya, turavuka hama tukabandanya turiho. Ni kazoza rero. Ya murakoze cyane kunyakira. Karibu cyane. Mbega iyo tuvuze Akejo we nka papa utamu utahura iki canke niki kiza mu buzima bwawe? Kubera kose kubera ibintu biri muri media canke se gwaruka niteze kubonamwo kamfatire mu gwaruka kubera mbonamwo besha ro gwaruka niteze kubonamwo kazoza keza na cyane cyane kuri bo kuri society babayemwo ku gihugu ndetse muri rusangi ni kwiterambere niko no bivuga jewe yagutse ni byiza ni mbona niko muri rusangi. So papa utamu nta papa utamu uri umuntu umenyekana muri iki canke kiriya sivyo niki umuntu ashobora kuvuga ati okay je nka papa utamu niki ushobora gushikiriza nk'abanywanyi ba Akejo Media? Ya murakoze cyane cyambere no shikiriza kuri abanywanyi ba Akejo Media nuko gushigikira runo rubuga cyane cyambere numva no basaba gushigikira ugo rubuga runo rubuga kubera barushigikiye byo bafasha byofasha cyane cyane je dirais abamenyesha makuru barimwo botera imbere ariko nabo bagateza imbere ivyabo bantu babashigikiye nyene no kuvuga abafatanya bikorwa biyongereye muri Akejo Media byo bari byiza cyane gusumba. Hanyuma n'ikindi kintu kubera ibyiyumviro mbona Akejo Media bafise birashobora kwagura ibyiyumviro by'igihugu cyangwa se iterambere ry'igihugu biciye muri Akejo Media nico cyambere manza nkumva. Hanyuma hari kindi niyumvira ndabona ko mu gihe Akejo Media kubandanya batera imbere muri bino bikorwa bariko baravuga bariko muriko byavuzwe ngaha bishobora kuzofasha gutanga akazi mu gihe le taux de chômage bandanya yiyongera muri Afrika no mu Burundi niko twobivuga. Taux de chômage cyangwa se igitigiri cy'abantu badafise akazi kubyogabanuka biciye muri Akejo Media. Ku bwanje rero numva ko ni ikintu cagutse gishobora kuzofasha igihugu, gufasha societe ndundi, gufasha Afrika ndetse no gufasha isi yose muri rusangi. Ubwo rero novuga ko umuntu atarakurikirana Akejo Media yokosora. Ubwo nanje ari gishobora kuba hari amakosa nabana narakora yo gudakurikirana regularly machangi se umunsi ku wundi Akejo Media nibaza ko hari ibyo nzokosora ko numvise harimo nibiganiro nkunda nk'ibiganiro by'inkino akasa mutwe ntaco nari bwakurikirane ko nta nico narinzi ngira ngo naco nzogikurikirana nibindi byo babirimo by the way. So no kuvuga ko Akejo Media itandukanye he n'iziri media wagiye ubona canke waciyemwo canke zaguciye imbere y'amaso yawe? Kubera rero naciye mu bimenyesha makuru byinshi naciye mu radio icano mu bimenyesha makuru byigenga bikorera online. Akejo Media ko yari usanga arico mudusangije nakwe tukabasangiza ibyiyumviro byacu kumusa tukatera imbere twese tukateza imbere igihugu. Ni harambe Akejo Media, ni harambe igihugu cy'u Burundi, ni harambe Afrika, ni harambe abarundi. Amashane kwa papa utamu areka tugushimire cyane mtamu. Asante sana. Karibu sana. So